Francisco ndabona n'inzira igenda ishobora urabona ko ari ahantu hameze neza, ahantu umuntu wese yokwifuza kuja kabisa. Abavuzi b'ingoma mana abazungu bashize ndazi. Turinjiye amariro aha ni mu Gishora, ikigo c'umwami Mwezi Gisabo. Rero aha umwami yaje kuhaba yarahunze ingabo z'Abadage. Rero umutamba yitwa Nyabidaha niwe yamunyegeje amunyegeza mu kigega c'Amasaka. Hama rero umwami yarafise inka zibiri, imwe yitwa Ruciteme iyindi kitwa Murimigwa. Rero izo nka nizo zari inka z'ibiterekerwa z'ingoma ya Mwezi, no kuvuga intwaro ya Mwezi Gisabo, no kuvuga ubwami bwa Mwezi Gisabo. Rero amaze guhunga mu gushimira uwo mutamba yamunyegeje yaciye mukabira izo nka zibiri. Rero kugira ngo azihe uwo mutama hari mu ntumbero yo kunyegeza izo nka, ku buryo yuko zari inka z'ibiterekerwa vy'ubwami bwa Mwezi Gisabo. Niho rero umutama Nyabidaha amaze kuzitunga, umwami yaramuhaye amategeko y'izo nka, aramubwira yuko izo nka, iyo shuri yitwa Ruciteme, aramubwira ko kizira yuko ari umuntu aja kwiragira. Niko vyari bimeze. Iyo nyana nayo bayita Murimigwa, aramubwira yuko iyo nayo kizira yuko irenga irembo. Rero no kuvuga iyo nyana Murimigwa yarira mu nzu. Hama rero umutama Nyabidaha arazibungabunga. Niho rero umwami Mwezi Gisabo yahava ahindura izo nka, azihindurira mu bindi bimenyetso, kwari ukwanka yuko abahemu bahemukiye umwami nka Kirima na Maconco. Abo babaye abahemu bahemukiye umwami Mwezi Gisabo. Kirima baravukana na Mwezi, Maconco yari umukwe wa Mwezi, niwe bahemukiye umwami baza kwifatikanya n'Abadage. Niho rero umwami Mwezi Gisabo yaciye ahindura izo nka, aca zihindurira mu bimenyetso vy'ingoma. Niho rero baciye bakora ingoma zibiri, baca bazambika urushato, ishato za zanka, gutyo izo ngoma zica zitwa amazina y'izo nka. Rero baciye bubaka ingoro ari iyi turimwo. Iyi rero bayita ingoro y'ingoma, ibikwamwo Uruciteme na Murimigwa. Ni ukuvuga izo ngoma rero nizi mubona ziri aha. Iyi yitwa Ruciteme, ni ukuvuga izina rya yanka. Iyi yari shuri, iriya nayo yitwa Murimigwa, ni izina rya yanka y'inyana. Irya rero ni bayita Murimigwa. Iyi bayita Ingabe, iriya bakayita Ingabekazi. Ni ukuvuga hagaba umwami. Rero izi ngoma zibiri ziza gusigura ubwami bwa Mwezi Gisabo. Nico gituma rero baciye bazubakira n'uruhimbi ziryamako. Hakorwa izi zavuga rimwe mu mwaka ku munsi mukuru w'umuganuro. Rimwe mu mwaka, umuganuro nawo waba mu kwezi 12 ku munsi wa 25 w'ukwezi. Izi nizo zavuga, ziheje kuvuga umwami yacaganura, akaca yaganurira abenegihugu bakarya bakatunganirwa. Rero umuganuro wari ugabiwemo ibice bitatu. Igice ca mbere cari kigizwe no kurya umwaka. Rero kurya umwaka rero baba bararondeye amasaka, bayita amasaka y'isugi. Ni ukuvuga iyo bari amasaka atariwe n'inyoni, ayo nayo baraheza bakayacumba mu maganga y'inka itarurirwa.
n'ishuri. Rero iyo nyana baragenda bagatega hama ikaganga, bakaca bazana ayo maganga bakaca bayacumbamwo uwo mutsima niwo bakoresha ku munsi mukuru w'umuganuro. Ivyo rero ivyo bita rero kurya umwaka. Bavyita kurya umwaka. Rero niho rero ikindi gice ca kabiri wari umunsi mukuru wo gusangira. Rero bukeye baca bagira umunsi mukuru wo gusangira kuko umwaka bawufungura saa sita y'ijoro. Hama umwami ikindi gice ca kabiri umwami yaca ahezagira imbuto. Ahejeje guhezagira imbuto igice kigira gatatu baca bagira umunsi mukuru wo gusangirira hamwe. Nico kintu bita rero umuganuro. Hariho mu ntangaro niho umwami yakoreshereza inama abanyagihugu. Rero iyo abantu bashengeye ibwami bashikira aho bita ku nama. Rero ku nama haraha inyuma usanga hari ikibuga abantu bashengeye ibwami baraza bakavyagira bagaterama. Hama rero umwami agaheza agakoresha inama. Rero kera hariho imigigwa bakoresha. Hariho nk'umugigwa wo guheza inama. Ubu inama iratangurwa n'igisabisho mu nyuma bagasubira bagasenga. Mu kera soko vyari biri. Kera hariho umukobwa bita umuja w'ibwami niwe yaza guhosozera inama. Rero baba bamuteguye bamuhaye ivyanwa. Hama yaca azanana iyi nzira ajya ku ijambo rya nyuma gaheza yaca asoba mu bantu hagaze. Rero aho ivyo ahejeje kubikora haca haduka uruyogoyogo kw'abo bantu. Umwe wese akavuga ivyiwe atera bagenda. Nuko rero basozera inama y'ibwami nuko yahezwa n'uwo mukobwa yitwa umuja w'ibwami. Rero tugeze ngaha tugeze mw'irebe. Hariho mw'irebe si uwo ari we wese yahashika. Hashika umuntu w'amateka, umuntu bizwi yuko aje kubonana n'umwami, kubera iyi ni ingoro y'umwami, ingoro umwami yabamwo. Aha rero si uwo ari we wese yahashika. Umuntu ashitse ngaha yahabwa uruhusha n'ingabo. Ahajya haba hari umusoda nahajya. Rero ashitse ngaha yaragerageza kunama, kuvuga y'abashitsi bukuru akunama agakoma amashi avuga ati hanza asabwa mwami w'Uburundi. Uko rero nico gituma inzu z'abantu bakera uzubaka haziha imiryango migufi, ariko abakera bari abantu barebana mugabo baziha imiryango migufi. Ivyo bisigura kugira ngo no kuvuga ko ari kwigisha kubahana kugira ngo guca bugufi. Rero nk'ubu jewe nimba inje kukuraba nshitse imbere y'inzu wawe jewe ninjiye nuname, no kuvuga jewe ninjiye nitishije bugufi wowe naguhaye icubahiro wewe nje kuraba. Naho noba ndumwicanyi nje kukwica, imbere yo kukwica nabanje kukubaha kukunamira. Nuko rero baje bazigira imiryango migufi yari no guca bugufi kwe mama we. Aha rero twatugeze no guca bugufi ntirabona ngaho. Kaka tugeze mu ngoro y'umwami no guca bugufi kwe. Genda. aha mubona bahita ku ruhimbi. Ku ruhimbi Aha ku ruhimbi niho wasanga hari ibikoresho by'uruhimbi, kuvuga basanga ivyasi
icasi ni iki iki ni ca kindi bashiramo amata. amata ibi bacita icasi cyangwa bakacita icakunze. Icakunze. Rero ibi babingira amata n'amazi Byari nk'ibikombe. ari nk'ibikombe cyangwa ibirahuri. Hama ibi navyo iki naco bacacita urubaya cyangwe urwata. Rero basanga bifise amazina abiri cyangwa arenga bivanye n'igikorwa cyakora. Ubu babwita urwato bivanye n'ukuntu nico rukora. Urwato mu gihe barudahisha amazi babwita urwato. Nubwo rugwato. Mugaro w'inzoga bashiramo inzoga babwita urubaya. Cyo kimwe n'ibi bacita icyakunze kubera bagikoresha kunywa amata kandi icy'amazi cyasi. Nivyo bisabo ivyo n'ibisabo cyo Bimwe baterera. Kugira ngo bavyite ibisabo nuko vyaba vyagenewe amata bakabishamwa amata bikashingura amavuta y'inka cyangwe bakabikorera mu guterera bavyite ibisabo. Mugabo mu gihe bagishiramo inzoga bakagiteramo inzoga bacu bacita umukuza. Bakaza kukivomamwo amazi Yego. bacita ikirende uko byaba bimeze. Hami ibi navyo murabizi sinavuga ndabivuga Nanga. umukuri. Iyo wari umuziki w'umwami. Muziki w'umwami nyene bagacuraranga nyene akabacurarangira akadiyo umwami akamuvugiriza umuduri n'inanga. Yicaye. Abami baba bavyagiye ngaha Abicaye aho. Mama ana aho nagaki. ako abagita ku rubumbiro. Ku rubumbiro. Rero urubumbiro kwaba gubatse uku hama bagaheza bagaca bashirako akantu bita icotezo niko kaka ubona kameze nk'imvuro. Rero baca bashirako imibavu bagacana. Iyo mibavu rero ikaca iduza kose ikamota. Rero winjiye rero wacumva yuko neza winjiye ibwami. Nago. Nabo baba bavyagiye ngaha biyicariye aha. Irarenze. It's amazing.
buno munsi bashiramo amaradi indirimbo abo nabo bashiramo bavuga ivyo kubari kera bari bafise udukoryo yo uguca bugufi sindababe bakubwiye karabije iyi nayo ni ingoro ya Kiranga bakita Kanyabugoro ino na Kiranga ya Bibwami Kiranga y'Ibwami Kiranga y'Ibwami bigere byakoresha bigara tujya nitwe yakoresha kuri agakono ka Bigombo aka a iyi nayo ni Nyagara akoresha yo bariko barabandwa bariko barabandwa abonye peti yangu akanuze ka Kiranga inzu ya Kiranga yari ni swaga aje kuganira na Kiranga umwami yicaraho ntibabonana carazira ko umwami abonana na Kiranga amaso muyandi bahana imigongo imyaka yose umwami yabayeho yabuye nigeze carazira Kiranga none yabunwa nande Kiranga hariho abo bita ibishego n'ibihweba n'abantu baje ku bantu nyene yabona n'ibishego ibihweba iyi nayo ni ingoro y'abakevi abakevi nabo bari abantu bakizika imfungurwa z'umwami abo twita ubunya bayangayanga ababoyi nakabone wumva baje bakora mu mazu uru n'urusyo yego nayo ni isekuru basekuramwo ico gihe hambere none ndabaza ibi bintu byose mwatweretse nivyo vyakora canke ni sembori nivyo vyakora urabona nk'iyi sekuru urabona nk'iyi sekuru biraboneka ko ari urusyo uno munsi ntawe urusanga rero ibi ni ibikoresho vya kera ibi nyene mubona kuko ibi ntibihera ni nk'urusyo rwohera urubona ega je nkiba ibururi nasya narasya kwe ubu aya n'amasaka canke no n'amasaka n'amasaka umutse ko ndabizi none si bakiga ifi bakegeranya ico twita ibisyo ubunye bijya vy'ibidudu imashine yabo yari anababaye sana kandi ibintu umva utuntu tutumodeli dushasha twavuye umva n'utuntu bagiye baramodifya ibintu vyakogwa kera yari kwizine yabo Garako nuse ahaniko haziko haziko ahani ku rusenge iyi ni stock iyo twita stock ubunye bwamani kera baba ahantu heza amani swagi ubunye badutwara mu bintu by'etage unyereye gato y'icupfa nuko rero je nibaza ko nabanda urakoze